ivy'agaciro tubikabona niyo yokwiba utuntu tubayabaye ya noneho kantare wanje ngise kwiba ntayafise wewe ubona ko ataco yokwiba ariko uburenganzira burenze utanga burashobora gutuma wicuza ubuzima bwawe bwose ivy'agaciro wibaza ko atawo bishikira ariko umunyagahinga arashobora kugutwara ikintu utakeka bikazotuma wibagira nuko wigeze gutunga ivy'agaciro ivy'agaciro wibaza ko atawo bishikira ariko umunyagahinga arashobora kugutwara ikintu utakeka bikazotuma wibagira nuko wigeze gutunga ivy'agaciro ndagusezerane sizotuma duhuza amaso n'umugabo wawe n'umusi warimo wumve ngo iryo ni isezerano ndaguhaye kandi sinshobora kurirengaho Kantore aho wumva amahoro kumara igihe nk'iki cyose ntarabona umwana wanje mbega urazi ko nshobora kugufata nk'umusuma urashobora kwicara ugatekana mu gihe uzi yuko mfite ikintu c'agaciro boss ndahangayitse cyane kubera umwana wanje ndakwinginze umbabarire ndeke ngende nzokurondera tubiganireko none rero nta burenganzira afise bwo kubona umwana wanje unyereke basi ndamubona uri umugabo nyabake uhangayikishwa no kuratira ijisho mu gihe ndiko ndakubwira umwana gwaye tuvuga umwana gwaye ukavuga ivyo kumubona abaye atakiriho mubona gute mbabarira boss ufise uburenganzira ku mwana wawe ariko jewe nta burenganzira afise bwo kugusamburira urugo nivyo nta mugabo ndimo umwana wanje ashobora kumara umwaka wose ntazi amakuru yiwe ariko ngiye guharanira ubwo bwawe meze neza amahoro ukorera hano yego sanzwe nkorera hano ndi muplanto hano nyine ndakwibaritse hari akanya wowe ufise ngo ndakwitumire akanya yego ndi nakoko n'ubundi naringira naye kuko bagije kungombora okay urazi rero urabona uriya mudamu
uriya hese umwana eh ndamubona shaka akira amafaranga ibihumbi 30 umukurikire niyafata taxi ufata iyindi niyafata bajaji nawe ufata iyindi umukurikire gushika ubonye urupangu yinjiyeko hama ngizi numero zanje uze kuca telefone kugira ngo ushobore kuhanyereka niwamara kuhanyereka nca ndaguhaye ndi nkayo sava okay muri make umugore wawe ntabwo arwaye bikomeye ahubwo bisaba ko umuganiriza kuko biraboneka ko afite ikibazo kimubangamiye mu bwonko none ko umugore wanje ari je wenyene tubana kandi akaba atakibazo dufitaniye nimba atakibazo naco mufitaniye ura rero usaba rendez-vous mu psychologue kugira ngo amwumvirize kuko ingorane afise biraboneka ko ari ibintu byamudundumiye mu mutwe no mu mutima canke urabe yuko ataco mubishanye n'umugore wawe ushaka gusanga afise ikibazo akaba yarakiguhishije muganga ndagutahura cane kandi murakoze sawa Sheri ufise ikibazo nyabaki nta kibazo mfise akati umugaga ntigasibira ikuzimu muganga ambwiye yuko atakibazo ufise c'uburwayi bw'umubiri ikibazo kiri mu bwonko ngo ushobora kuba hari ikintu kikudundume mu mutima umaranye imisi bigatuma ubwonko bukora cane ukiyumvira cane ico kibazo kimeze gute ariko buryo usuzamo umugore wawe arwaye I'm sorry my love reka ngende ngirishe controle hanyuma dutahe mbandanye ndakugwarize muhira nukuvuga rero jana mutima afise ubabara ndi insensible kugira ngo medi kumwe n'umugabo mu nzu akiyumvira undi mugore je ndabona n'ugusara nzosara siniyumvira undi mugore reka kunyambika ibara wa mugore we jewe niyumvira umwana wanje be nk'umwana wanje ugira icaba ayandi mahigwe nosubira kuyakura he ko mu rugo rwanje atakibondo ndiko ndahabona ndagusezeraniye ko ntazokwigira ndambirwa kuba hafi yawe erega urampagije ntunyumve nabi mugore wanje mwiza uri uwa mbere mu buzima bwanje ariko umwana n'umugisha ko twamuronse mu gihe twaramuka tumwitesheje tuzorinda dupfa tutaribabarira kubw'inkurikizi zo gushira kure kijya kibondo Sheri please ndagusavye ntahure hani ndagutahura cane ariko nanje gerageza ntahure basi wishire mu kibanza canje n'umunota umwe
ubona ndakuretse ukiruka inyuma y'umwana wawe je nasubira kuronka amahoro. Okay, basi tuvuge ko ari umwana wawe wenyine urondera, ubwirigiri ibonetse ntazo cakenerwa n'icari cayo. Sheri, kugeza n'ubu ntunyizera? Ndakwizera mugabo mwiza, ariko Sheri, uzi n'amakuru, ivyo uvuga birumvikana. Ce nibuka inkuru ya Aburahamu amaze kuvyara ku nshoreke y'umugore wiwe Sara. Ismaili umuhungu ku nshoreke yaciye yangazwa ajana na nyina. Ariko Imana yabwiye Aburahamu ati humura, uwo mwana wawe nzomuha umugisha kandi nawe nzomuhindura ihanga rikomeye kuko nakara kawe. Alors sinumva impamvu yo guhangayika kuko uriya mwana wanje Imana munyarukundo iramuzi kandi iramubona. nuko rero baje ikibazo kimeze kandi ntababesha singisinzira kubera ico. Ibatse ukuntu twara twikundanira n'umugabo wanje, yahora atankumbuye umutima wose uri kuri jewe, ariko biyirirwa mu nzu akirirwa yimvira umwana wiwe. Ibaze ko ageze n'ahantu yibagira ko akazi kabaho. Uwo mwana kuri jambere y'ibanga. Mbiza rero wa mugore we ivyo ufyina ureke gufyina ku rugo. Urugo ni ikintu gisenyuka kigasenya ubuzima bwa benshi, kandi ikibazo umugabo wafise ashaka ikibondo. Amanyama nayo ayategwa nuko uwo mwana mumva aho hafi. Sha nyine we naramusavye kwate kure aja n'uwo mwana, ariko yarazi ko ntiyota business tsiwe. Nene wumva niwe ukumushira kure. Umva rero reka kwigira umwana mu rugo, niwe ukumushira kure hahandi umwana rira nyina ntiyumve. Yego Mama Ivete, ushaka umwana ndamunyuruze? Oya, ntumunyuruze kuko vyava bimenyekana bikakuzanira ingaruka mbi. Ico cana cici kikuvire mu nzira, kandi umwana nagoye kwica ni nko kumyira gasero. Mama Ivete, ndatangaye cyane. Urashaka kumanura ngo yice? Keti, ntiwice. Ujya mwana nta kosa yagira, nta kosa afise. Ni inzira karengana. Igihari rero, kantorese umuntu mubi, genda umuganiriza. Ntazokwima umwana. Igisabwa ni kubanza mukamwiyumvamo. Umwana mukamwimenyereza. Mukavugana n'umugabo wawe. Mukaza muramutora, mukirigwana. Nukuri kana nafise umwana mwiza, ariko vyanase ko ndamwiyumvamo. Buri gihe ndamubonye anyibutse ingene nyina yampemukiye akantwara umugabo. Asa n'ikimenyetso kizokwama kinyibutsa yuko umugabo wanje nakunda yanciye inyuma. Niwumva none erega nyene nivyo, erega guciye inyuma. We ni wewe wumva uburemere bw'iki kibazo. Rero nawe ho kumva uruhande rugukemurira ibibazo, urekane n'ivyo bintu by'ibigongwe vya mama Ovadia ariko arakubwira ngo ngwiki. Umviriza ndakubwire, we genda urondere uburozi bwa bundi narogogwa, bumwe bwica akataraganya. Ufata ujya mwana umuterure umuyegereze umutwengera ubushira mu kanwa.
hanyuma ikibazo kizaba gikemutse. Ureke gufyina urugo si ubwo gufyiniramo. Mbega kuguma wigira umwana wigira umuntu adakanura kanura ubone kure. mukama wanje mama Yvette ivyo sishobora kubishigikira jewe mubikore mwenyene. ndabasavye mu mamahoro. Shetani gusa. Kantwari mwana wa mama, urabona ko bitokunda ko wenyegeza umugabo wanje imyaka yose. Iri gisagara ni gito cane. Ngira ngo usabe ikintu kandi kitagoye. Reka mubonane na se w'umwana, abona umwana wiwe. Hanyuma umwana wawe azoze yirigwa iwanje. Nanje mpize ndamutahane ku mugoroba murarana. Ariko mabuja, ubaho bagiye ukuntu umwana wanje angana. Erega nta n'imyaka ibiri arakwiza ntuze. Ndabizi ni muto cane. Basa azohorezana n'umuyaya wiwe bace batahana. Ubundi bwo ntora umusiga muhira. Ivyo bintu ntabwo bishoboka. Nta muvyeyi n'umwe afise ubwenge yofata umwana we yonka ngo amushire kure y'ahantu adashobora kumukurikirana uko bikwiye. Papa we nimba akeneye kuzoza arabona umwana azoza araza muhira aramukanye n'umwana hama musubire muhira nutahe. Mavadi, erega twaravuganye na Kantore, ndamusaba yuko yoza arampa umwana, nkamushira se nkaza ndamusubiza ku mugoroba. Emwe yarandahiye ngo nta kana kiwe yopfa mpaye kakiri gato, kandi ndavye ukungene yabimbwiye vyaranyeretse neza yuko nubwo nogira gute atopfa mu mpaye. Keti, ndakubwira ikintu kimwe. Erega Kantore ibintu avuga birumvikana. Burya nubwo je naguhanuye kurya mukase w'umuntu yamare mukase w'umuntu, kandi biragoye kugira kwizera yumve ko yoguha amaraso yiwe. Erega urya mwana wiwe n'amaraso yiwe, rero kugira amwikure ngo aramuguhaye biragoye. Ariko ntucike intege, ubwo mumwereka yuko atakiba umwipfuriza kandi umukunda, azotinda abone ko by'ukuri uri umuvyeyi. Umwana we azaramuguha, azaraza amugumana mwirigwana, kuko vyose bizova kuri wewe. Ego oya niho nkiva muri ya conference be bari badutebeje gusa ndi nga haruguru iwanyu kwako kabare cyo kwikura umukoshi. Mbe grafere kubera iki uri kigugu je ntuzosubire kumbwira ibibazo vyawe vy'umugori, nta mugore atavyara ngaho.